muri make twarabahisemo, ibiyago byagenze neza, twarifuza gukorana n'abandi benshi, uburyo n'ibindi bintu byinshi ntibyadukundiye. Twarashimye yuko twakorana nabo uyu mwaka, ikindi gihe tugakorana n'abandi bishobotse bakagaruka, ariko kandi ibibazo byinshi twege tujeje gutegura igiteramo niho ingufu zacu zigarukira. Hasigaye rero ibibazo by'abari muri bige dufise twiyungunganya. That's why we are here, kubereka yuko bijya mukora aba journalist abafana ko mudushigikira, natwe dushobora kubasubiriza tukabakorera concert nziza cyane. Ndi kumwe na new generation n'abana bakaze cyane, kandi murabizi yuko Traumatism ni drama boy ku muziki yakwica, Hino G lyrics man ku muziki yakwica. Saturande ngawa light zo satura dushwanya gutse zo bari fire yaga pupu. Ndamutse abaririmbyi bacu b'abarundi beza batuma igihugu cyacu gitera imbere biciye mu kuririmba. Nongere ndamutse n'uburongozi bwa Mutwenzi Bar, none ko bari ngaha bashitse. Nongere ndamutse kandi n'abashoboye gutegura bateguye kino giteramo c'itariki 25 kizoba ku Noheli hano nyine muri kino kibanza. Ndizira neza ko twese muri rusangi tumeze neza. Uyu munsi urizina n'umunsi udasanzwe, how tugiriranira ibiyago nawe mu baririmbyi n'abaririmbyi bazo performinga canke bazoririmba ku itariki 25 ku Noheli hano ku Mutwenzi. Ariko kandi nkuko byama bimeze mu gutanga ijambo turaza guhera kwasha gutegura kino gikorwa kizo itariki 25, hama atubwiye imigambi n'imvo yatumye ategura igiteramo c'itariki 25, ndetse anatubwire n'impamvu yahisemwo bano baririmbyi. Tuvuye kubategura igiteramo turaza guha ijambo abasanzwe bahagarariye Mutwenzi Bar, batubwire nabone ukungene babibona n'ukungene bitegure kwakira ibyamamare nk'aba Sat-B, Dramati na Hino G. Hama mu nyuma yaho caduha ijambo abaririmbyi nabone baturamutse. Mu nyuma abanditsi n'amenshi amakuru muca mufata ijambo kugira mushobore kubaza ibibazo abaririmbyi mukunda bivanye n'ivyo bazoba badushikirije. Nyakubahwa Andy nyene gutegura kino giteramo, ndabibutse kandi ko Andy benshi muramuzi mazina yitwa Cedric, ariko akazigwe kamuha umugabo wamuhaye izina rya Andy MC. Ariko kandi nkuko yavuze ati muri yantumbera nyine icubaro mukuru w'igihugu kwiteza imbere mu gwaruka, reka nkora ikintu gishobora kunzanira ijana cyangwa amajana cyangwa yarenga, ariko ndabicishije mu banyempana. Ndabibutse kandi yuko kino gikorwa agikoze donc nkawe bwiwe, benshi muramuzi kuri televiziyo ya STV, ariko kino gikorwa agikoze nkawe. Rero twagomba tumuha umwanya ashobore kuramutsa abanditsi n'abamenyesha makuru n'abaririmbyi yatumiye, ndetse yongere atubwire icatumye ahitamwo bano baririmbyi n'icatumye yumvira gukora igiteramo itariki 25. Murakoze, mwawe ikaze. Amahoro, ndabaramukije mwese mu byubahiro byanyu. Nongeye ndanabashimira. Ubwa mbere bwo nibaza ko twoshimira Imana, atamana murazi nta gishoboka. Imana yarabigiyemo kuva mu ntango gushika no munsi, ayo kandi ziracabirimo gushika umunsi bizoba. Hanyuma turi hano mu kwiteza imbere nkuko abaturongoye canke abakuru bacu babandanya kubitwigisha, cyane cyane ugwaruka. Twese ngandazi turugwaruka twibeshejeho biciye muri izi mpano ntoya twagiye turahabwa n'Imana. Niteka ridasanzwe kuba turi hano twese muri rusange. Bimwe mu bintu bansabye ko noshikiriza, icambere ko nibaza ko itariki ya 25 y'umwaka uheze wa 2023 iki gikorwa twaragikoze, benshi muri mwege bari bahari. Birasubiye kandi muri uyu mwaka nibaza ko abaririmbyi bahindutse, abaririmbyi bose n'abarundi kandi natwe turabarundi. Nibaza ko kandi abaririmbyi bose barashoboye buryo, kuko umuntu wese afise ahageza n'ivyo ashoboye. Ariko uno mwaka nimba umwaka wese twakoranye na bariya, uno munsi tukuranye naba. Ayo kandi abamenyeshe ko ni igiteramo gikomeye cyane, kuko twakoranye n'abaririmbyi, ayo baririmbyi bazimvye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ico twese turakizi hano kubadita. Aba bantu mubona ngaha barikomeje,
muri kano kanya ntitwohengeshana muri top 5 y'abaririmbyi bavize amahiti aha bose barimo. Shese ibintu twiziga bagenje murazi ko ntaca ku ruhande. Abaririmbyi bose n'abarundi kandi barashoboye. Ariko kandi nta bushobozi ndaronka bwo gukoresha abaririmbyi bose bari mu Burundi. No munsi naronse ubushobozi bwo gukorana n'aba batatu. Ariko kandi twebwe twenyene turashigikirwa mu bundi buzima n'umuririmbyi yemeye ko mukorana aba yagushigikiye uko biri kose. Nimba namwe mwashitse hano mwanje kudushigikira. Ni uko hariho abadushigikiye, hariho nk'umuntu witwa Heri afise label yiwe agiye no kuransa vuba mu gihugu cy'u Burundi bizofasha benshi, yaradushigikiye. Hamwe na televiziyo yanje yarashigikiye igiteramo kandi abafana banje niyo televiziyo yanje. Muri make twarabahisemo, ibiyago byagenze neza, twarifuza gukorana n'abandi benshi, uburyo n'ibindi bintu byinshi ntibyadukundiye. Twarashimye yuko twakorana nabo uyu mwaka, ikindi gihe tugakorana n'abandi bishobotse bakagaruka. Ariko kandi ibibazo byinshi twege tujeje gutegura igiteramo niho ingufu zacu zigarukira. Hasigaye rero ibibazo by'abaririmbyi nibo basigaranye akazi kanini. Murakoze cyane. Mahoro n'urukundo muri twese no mu baririmbyi b'Abarundi. Jewe nkaba nserukira Twenzi Bar nkuko Landry yavuze tuma twakoranye. Iki gikorwa umushinga naho yagiye akivuze yaraje ayitubwira, araduha na liste y'abaririmbyi, tubona Sadbi, tubona Dramatinogy, mwese murabizi n'abaririmbyi bakomeye cyane ngaha mu Burundi kandi abaririmbyi bafise amahiti cyane. Turavuga ati igikorwa kuye nitwereka kugishikira natwe, kandi murazi ko mu Twenzi yama yakira kenshi ibiteramo byinshi, tumaze kwakira ibiteramo byinshi cyane ngaha, murabizi ko byinshi byama bimeze neza, kandi tukaba dushimiye cyane mwe bamenyesha amakuru cyane cyane mwe mutuma dutera imbere n'ibintu bimera neza. Je nibaza yuko abarinzi bariteguye kandi n'abarinzi babishoboye cyane. Nibaza yuko karibu lo 25 namwe mudushikire, turabiko twoyoyegwa twese tugira amahoro. Ndi mu artist nga I'm feel so grateful kubona tuba turi kumwe no 25 kubera ko ni umunsi bamwe bazoba ariko barahimbaza umunsi mukuru. Kuba rero nzoba mpari kugira nshobore gushigikira abo bantu, gusangira nabo, kubaryohereza umunsi wabo nkuko bavyiteze nka muntu wese ariko arinezeza. So it's a good experience kuri jewe, nshimira n'abantu bashoboye kudutumira, kumva ko we all can't wait to be there. Tubashike twese turi aho, twese nk'abartiste turiko twitegurira umuziki mwiza, kubakorera ivyo baba bakeneye. So yeah, see you at 25. Pupu. What fire? It's baby killer your fire. Yaga. Yeah. Uko bimeze urabona ko music industry ari kintu gitanga akazi. Muri bangaye nga muri abantu benshi cyane gose. No kuvuga ibyishimo byanje no kuba chambere kuza gukora concert, ahubwo no kuraba no gushima first how music industry is running, nukuntu ibandanya iduza agaciro, abantu benshi bararonka akazi. No kuvuga yuko dushimire kwanza the man kuba yatanze akazi ku bantu benshi. Dushimire mu Twenzi nayo nyene kuba igerageza gutanga akazi ku bantu benshi. Dushimire n'abamenyesha makuru mwese mugerageza go pushinga music industry yacu mu ngwano, mukayikura hano somewhere hano habi mukayishira hano heza muri bige dufise twiyungunganya. That's why we are here, kubereka yuko bijya mukora aba journalist, abafana ko mudushigikira natwe dushobora kubasubiriza, tukabakorera concert nziza cyane. Ndi kumwe na new generation y'abana bakaze cyane, kandi murabizi yuko Dramatism ni drama boy ku muziki yakwica, Hino G lyrics man ku muziki yakwica, saturandi ngawa light zo satura dushwanya gutse zo bari fire. Yaga muri rusange. Kigira kabiri urumva tuza mu mamiliyoni iraharugwa iko kutop hatutabiruziye ko sana. Rero nisho iki irimo ubucuti, irimo gusangira n'abandi bazakora ryoherwa bahimbaza umunsi mukuru wa Noel, ariko kandi baza ko atagutaha kabisa. Tuzojya ama 26 urakoze cyane.